naho wumvire 12e etage ubu rero twari tugize kuri 4e etage barayisambura yose mene dorafire ayihagarikiye n'abapolisi gushikaho abakozi banje bagenda kubafunga nyakubahwa abarimo bariyubaka baragenda barabapfunga gushikaho imiryango yabo iza ku ntotezi muhira kandi byarumvikana ati abiwacu barimo baraboreza igufa barimo baraturira n'amabuji uyu arambera icabona niwe nagiye gutakambira ntabara aba bakozi ba sinda bapfuye baza gufunga jewe. Minisitiri wa Interieur kandi aranzi naramutakambiye ndanamusanga ahantu arambwira ngo genda mwumvikane n'abarimo barandutiza yumvira umuntu andungika ku muntu nje gusaba ngo amwumvureko magenda mwumvikane ngo nawe wewe mukuze jewe nkayoboka rero ibyo bintu muzemwo mfise impapuro zose ziranga iyo parcelle nkongera kandi mu mbere nkaba ndashimira abandi bose baciye muri minisiteri y'ubwubatsi bamwe bashigikira gushika n'uyu munsi bamwe nababonye ngaha babahinduye n'abandi nk'umure bakiriho nta n'umwe atigeze ashigikira nyakubahwa maire de la ville Jimmy ari ngaha ndamwubaha ariko n'uno munsi ku munsi kwa gatandatu misi yose ubwoba yabigize iyo hoteli ni irimo kave iyo kave ni kave nininya imetero yayo ni 5 kuva hasi ubu rero yarafashe chaque samedi nagirira ibikorwa rusangi ikinogo nimbishije imiliyoni 20 mu minsi yaheze ubu ntazi n'ikindi bizogerako aragisubiza agishira mu yarara zika modoka zose zigenda zitwara imuze yarara ku buterere niyo abishorera akaza kwakorera ikivi rusangi akongera akaza kugifurira nayo imbere ya Zanzi ugenda kuri radio televiziyo n'ahantu muzobona abantu bose benshi bafise imiduga bahita ngo ku mapine naho wumvire 12e etage ubu rero twari tugize kuri 4e etage barayisambura yose mene dorafire ayihagarikiye n'abapolisi gushikaho abakozi banje bagenda kubafunga nyakubahwa abarimo bariyubaka baragenda barabapfunga gushikaho imiryango yabo iza ku ntotezi muhira kandi byarumvikana ati abiwacu barimo baraboreza igufa barimo baraturira n'amabuji uyu arambera icabona niwe nagiye gutakambira ntabara aba bakozi ba sinda bapfuye baza gufunga jewe Burundi yarantabaye acaratsa n'ingoga kandi babafungiye mu gasho hatanabona atanurwandiko ngo yaba babonye jewe hoho bari kumwereka jewe nkayoberwa rero ico twapfuye na maire de la ville Jimmy ari ngaha n'uno munsi ejo bundi rero aho mpivye ubu nkaheba nkaza sinkigira naho wumva samedi de la semaine passée azanane n'igihugu c'abantu muhira baza kurima umukuru iwanje aho nari narateye amashuri nyakubahwa jemba ku kibuga c'indege keke rijya barabara rigenda ku kibuga c'indege nanje undi umuntu nezerwa no ku gihugu cacu kisa neza ndi n'umufasoni urazi ko abafasoni bakunda no kugira isuku ndahatera akajaride aho nateye akajaride hajya ntaca ndahatera ibintu vy'ibiyobe kubera urabona ibiyobe bisa n'amajardin kubera je ndashobora gufasha ibintu nkabivanga n'ivyinja kandi bigasa neza n'abantu baraheba bakaza bagahagarara aho nyakubahwa urabona ko ibarabara rigenda ku kibuga cy'indege acazanana n'abantu baza kubirandura ngo ahasi wawe ngo bazoharima ngo wawe ngo guca ngo muri ibarabara kangana ko cyane
ngo na agitrosi izohaca. Iyo agitrosi nayo avuga ni imodoka yiwanje yagira yitwaye n'uburi muri beseri ataca yiziza, yari kuri chantier baraki de chantier, yagiye gutwara ibintu kubera urabona aha muri ville kugira ububakire haba atakibanza kihari, arayitwara. N'uyu munsi umupolisi avuga ngo ngiye kubaza muri beseri muri kare ugenda ubaza metero ville yavuze ngo ntizopfa gaha ufaso umwanya musongoro kugira mushike kwijambo neza na neza kwijambo ushaka gushika ko nyakubaho ndabara meri de la ville ambwira ikintu ampamira gushika n'uyu munsi tugenda kuzana abantu bari bahakora akaca bapfunga. Ejo bundi ngira ngo ndagize kamitende nagiye muri Egypte kuzana materiel yo kubaka iyo nzu bihere amafera bitoye ibihumbi n'ibihumbi, nuko acara fata arabafunga bose, ari nako uyu arabi nagiye kumutabaza. Abakozi baje bose babafunze, abanyezamu barabimura biba kumutaga amafera beto. Ubu rero ehera abanyakuba intuze ni inzu yogeze arayimunaguye gushikaho na fera beto bayikatira. Urabona yuko iyo umuntu azogera yitajwe n'urasigaza amafera beto kugira bazoyubagire ko mufashe dukundire nyine icubahiro yavyumvise ngira ngo araza kubaha inyishu canke n'uwo mariko maravuga ari hano araza kubaha umuco kuvyo mwashikirije kugira ngo ducunguze umwanya mwese tubandane. Murakoze cyane, murumva ko n'abandi intumbere bafise ibibazo bakeneye kugira. Mugabo nashaka igisabo cambuje mu cyumve na chef de zone ngaha ari ngaha niwe arerekesha abantu n'ubu ico gutangaza cyo no kwinjira oya hari akantu kamwe gusanya kuba uwo meri de la ville rimwe umurotumwe nyakuba umurotumwe era abanyakuba. Ejo bundi nagiye aho ngiye muri Egypte nca mbona abasoda bubakira abanyagihugu kubera umugani bati atari mu ngwano barakora nk'abandi bakarima bakashora ibintu mu banyagihugu kandi abanyagihugu barakumva. Nanje shitsino igihe minisitiri wa Libanese batwakiriye mu ruguru igitega sinzi mbona umwaje wiwe n'umukoroneri nabibwiye ati yego natwe ngaha turafise abasoda bubaka, abanyeretse none meri de la ville yagiye arabakoromba. Ubu rero umugani we araza aranambwira ati nta n'ahantu na hamwe uzonsagaririza n'abajya tuzoraba ko ntibazokubakira. None nyakubahwa nashaka ivyo bintu mubimbarize meri de la ville cyangwa impapuro zose ndazifise ngaha zo muri Libanese bampaye nabo nyine barahevye barambye ati genda witura umukuru w'igihugu kubera na minisitiri wa interieur barabimubwiye. Hama nkongera nkashimira minisitiri wa energie mini urakagira imana iguhezagire yarampaye ibitoro ati genda ukore. None musi imashini nije gukura iryo vuyama asukaho nca mbona abapolisi baje n'inyiga nyakuba abandi bose baranafasha bakanezerwa ati ibi si ivy'igihugu kandi babose ivy'iwawe ni ivy'igihugu n'iterambere. Uwo muntu atashaka iterambere muri iki gihugu muvuga ati nimwubake natwe turimo turubaka bakadusamurirako mubona tuzobigenza ufaso. Murakoze sinishimye ndavugiye hejuru jewe ndi umugore mukozi kandi n'ibyo ndege muri murasaba hanze mfise abantu benshi dukorana hanze n'izo ndege nuzimanura n'ukuri kandi ndabagira jewe igihe cyose ndiko nakora ibikorwa rusangi simba nijegene mba ni kumwe na televiziyo nationale y'u Burundi. Aho hantu ariko aravuga ko nama ndahafurira ubu haje kuvuga ko ndahashyira umusenyi nimvira ko yakoresheje ama-emotion menshi. Aho hantu sindigera ndahakorera ibikorwa rusangi n'umunsi n'umwe. Imana yo mu ijuru nishabona.